Shalom shalom bantu banje mumeze neza twe tumeze neza ibintu byose bimeze neza. This is World Vision TV online. Je muri ko murumva ni Pastor Nahimana niyo mazina yanje shaka unyitwe Timote cyangwa unyitwe Israel hanga ry'Imana ayo yose ya n'amazina yiwanje. Shora kuba utarakora sabone cyangwa subscribe ariko ndagutumirira banzu yikore then hama dusangire munezero. My friend uyu munsi mu nkundire tube dukora isesangura kwa bano basore bacu ni Birman Boys, navuga Birman Boys wumve Double J na Kiriku aho bagiye kuba baba mu kazi kabo batumirwa muri tour yo muri Europe cyangwa Europe abagiye baba baca mu bihugu bitandukanye. Then mu nkundire cyane bitanguriye ku isesangura ry'ingene bategura urugendo rwabo uko biba bimeze kose. Umwe muri bo reka nkorere kuri page zabo, reka nkorere ku ya Kiriku. Then Kiriku aho bagiye kuba bafata urugendo rwabo aho bari bafise igitaramo ca mbere le 28 Octobre 28 z'ukwicumi muri uyu mwaka 2023 aho urugendo rw'abanyezina rwagiye kuba rutangura ariko bafise igiteramo le 28 urugendo rwabo barutangura bagaragaye ku kibuga c'indege itariki 27 z'uku kwicumi ariko mu nyuma imbere yaho mwumve ingene bari batubwiye bariko baradutumirira mu gitaramo cyabo. Umviriza namwe bumviriza. Salut la famille, ici c'est Kiriku et mon frère Double J once again. Yo twashaka gufata kano kanya juste kubamvita mu gitaramo cya Paris ni le 28 octobre. Muze muri benshi mudushigikire, kwinjira ni 30 euros, VIP 50 euros. ariko uguze ticket online barakugabaniriza 5 euros. Kuri tuzoba turi kumwe na DJ Saino, DJ Afro Swing. Soyez bienvenus à tous. Abumva ko arabasore babyitwamo neza. Then ku itariki 23 z'ukwicumi baza batumira abantu bose bari mu Bufaransa, abantu bari mu micungararo. Then bariko arababwira igikorwa bagiye kuba bakora guco tukizera neza ko nabo babitavye neza nkuko tuza kuyibona mbere. N'urugendo kabisa rwagiye rubamwo amahirwe menshi. Then aho turiko turakora erino sesangura bariko baragaruka mu gihugu cabo c'amavukiro aho byavugwa cyane ko atazonagaruka ariko bikaba byagaragaye neza ko bariko baragaruka ku mafoto yabo ku mbuga zabo n'ibindi. Hambavu y'ivyo Kiriku na Double J bagiye kuba bagaragara ku kibuga c'indege cyo ngaye Bujumbura, kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye itariki 27 z'ukwicumi 2023 mu masaha yo ku mugoroba baza kuba bafata urugendo berekeza Paris. Baza kuba bahaguruka ngaye Bujumbura aho ubona umusore wacu yagiye duserukiye neza. Urabona ko Kiriku ku mafoto yiwe agaragara yambaye drapo y'igihugu. Tuvuga ati respect kuri Kiriku, waratuserukiye neza, ugaragaza Burundi, ugaragaza ishusho ry'u Burundi biciye no mu muziki, ugenda wambaye by'ukuri ni drapo. Baragenda bashitse Paris, Kiriku yaravyifashemo neza, arabaha rendezvous ko bari bafise ikirori ku mugoroba w'iyo 28 bashitse ni le 28 i Paris bafise ikirori nyene yo 28. Umuti paza kuba bigaragaza neza n'ifoto yiwe nziza cyane ashitse Paris arongera n'abatumira mu gikorwa ciwe yaragiye gukora aho yinjira muri Paris yavyifashemo neza ku mafoto niki. Urabona ko inyuma yaho yagaragaye le 31 ni kirango kiranga i Paris mu Bufaransa aho ku muntu wese aja mu Bufaransa atezwa kuyifatira ifoto atwereke by'ukuri kari Paris niki. Urabona ko yagiye kuba bigaragaza umutipe rya drapo yakura ngaha mu gihugu aza kuba arifatana ifoto nziza cyane, ifoto bizogoma rimwerekana aho azoba ari hose ko yagize urugendo rwiza mu Bufaransa ni Paris. Urabona ko yavyifashemo neza. Guco amaze kuba avyitwaramo neza hagiye kuba hagaragara
ayandi mafoto ku kirori ciwe yari afise i Bruxelles mu Bubiligi aho yinjiye neza muri Belgique aberewe cyane kwa kundi yinjira muri France yambaye drapo y'igihugu Belgique ho suko vyagenze urabona ko ari umutipe yinjiye yambaye imayo ya Bonfils Caleb n'umukinyi w'intamba mu rugamba ari official kuri timu ya serukira gihugu abikora neza umutipe Kiriku aza yakwakirwa n'abarundi kazi yambaye umwambaro w'igihugu uri mu imayo y'igihugu irimwo amabara y'idarapo ry'igihugu ivy'ukuri yanditse ko n'izina rya Bonfils Caleb ku batazi Bonfils Caleb ni umukinyi w'umupira w'amaguru yabigize umwuga footballer professionnel ongaye iwacu ariko asanzwe akinira muri Europe then aza kwinjira mu Bubiligi naho aho bari bafise igikorwa cabo ca kabiri mu Bubiligi kandi aberewe aho yari ari kumwe na Double J bakigwa neza iki n'igikorwa kimwe muri byinshi yakoreye Belgique aha Bruxelles avuga ati je vous dis merci ashimira abarundi bari muri Belgique abanyarwanda abazungu abanya Europe ababirigi n'abandi aho ikirori yagiye kuba avyifatamwe neza raba namwe kano ka video gatoyi hanyuma tugaruke urabona ko yariko arabasarisha canke abaduza vibe avuga ati se ikigo ni jambo kesha akunda kwiyitwa ngo ni kidoma canke kidoma ngo se ikidoma urabona ko abaje muri ico giteramo bamwaprecier baravuga ati yego vy'ukuri reka tumuhe support. Iyi ni video yashize ku itariki 6 z'ukwicumi ni mu gitaramo yari yakoreye Bruxelles. Hano naho yarageze mu kindi giteramo aho mu itariki 6 yanditse ko nivyashika singaruke ni napfa muzompambe mu Burundi aho jambo ryavugije abantu benshi avuga ati babahungu kabisa ntibazogaruka iki ni ariko kombore kwara kugira aguma trendinga bavugwa Double J na Kiriku bavugwa. Iyi ni performance ubona ko yayivyitwayemo neza. Urabe abatera impuzu yari yambaye hanyuma yambara impuzu iriko ibirango by'igihugu cyacu cy'Uburundi cyiza cy'Uburundi ubona ko yaberetse jazz yambaye impuzu yanditse ko Burundi n'abasezera arigaragariza abakombe Burundi bavuga ati nukuri Uburundi buraryoshe. Hano yagiye kugaragara avuga ati ni bande bankumbuye new song aho yari karategura ibikorwa vyiwe yakoranye n'abanyarwanda taza kuba tubigirako hari tariki 7 z'uku kwezi kwa 11 aha agaragara neza ko Kiriku ntahamagara abantu gukoresha 1xbet niho yanditse akantu kadutwenza ngo twebwe aba diaspora ntituriko turanezerwa n'inyifato y'abaririmbyi kuba barundi hari mu gihe hariko haravugwa bank canke kudahoza kwa Bface on the floor umurapere w'umurundi hamwe na dramatic ndirimbo yabo code aho indirimbo atari yaba ariko avuga ati ni umwe muri bo ariwe Dramati then nayo nyene soon as possible turabahuse sanguzi bwimbitse. Aha Kiriku arinjira avuga ati iyi generation niyo kwitondera Dramati general mwabikoze. Aha ni mu gihe Dramati yaramaze kubashira hanze igirwa ciwe citwa code video nziza cyane aho yagiye kuba agaragara bientôt yagiye kuba akora ya ndirimbo yari karavuga ati ngo murakumbuye ibintu bishasha. Aha cyari igikorwa yakoranye n'abanyarwanda
igikorwa bise manawe kandi igikorwa kikaba cyarasohotse nyuma yaho murazi vyabaye then ariko arabagirira ibirango then ibi ntitubigaruka ko cyane. Aha umujama yari yinjiye muri Germany canke Allemagne, aho nahone bari bafise igikorwa gikomeye cyane, aho bagiye kuba bakora. Urabona ko hari umutipe yaraberewe yari yambaye kirapere kabisa, kuri inkweto imeze neza, pocket down ya danje ubona ku ishanete ameze fresh, ku ifime yifunze neza, ishapo ya blue ameze neza kabisa, ariko arabacamo avuga ati je mwambonye icyamamare. Tunamushimire cyane, hano hantu yari igaragaje neza. Aha yinjiye nk'umurapere kabisa, yinjiye nk'umurapere aza kubafata ifoto icinjira muri Allemagne le 17 Novembre cyangwa itariki 17 z'ukwa 11, aho ibintu vyagenze neza. Then ibikorwa barabikoze. Aha yari karagaragara muri make, ariko arasezera Europe akoresha amajambo amwe muzi avuga ati hobe hobe abiwacu muraho n'agahinda kenshi abiwacu muraho. Ayo yari karabivuga ari muri Swede. Urabona ko Swede ashirako hashtag ya Swede makabombo ni drapo rya Swede. Urabona ko bitari kuborohera gukora ikindi giteramo kuko hariya bari mu gihe cy'imbeho, mu gihe cya hiver. Urabona ko nawe yari yipfunze cyane kuva hasi gushika hejuru, amaboko yapfunze gant, mu maso gusa niho haboneka naho yari yambaye amafime. Aho ku bantu bazi klima yo ngaho barazi ko ari mu bihe bitoroshe, aho bano bahungu hatabiye klima bona duhaye ikindi gikorwa. Ariko uko babikoze kose tubibashimire. Batanguye urugendo rero ngaha muri Swede. Urabona ko barangijeho ibikorwa, baravuga ati nta kindi twahagirira atari kuba tugaruka mu gihugu. Aha yari yatanguye urugendo, aha bamaze amasaha 8 batanguye urugendo, aho yanditse ngo twari mu rugendo rutugarukana iwacu turagize ikibazo. Ari mu majambo yanditse wewe aposta avuga ko urugendo barimwe bagize ikibazo. Then bamwe ntibabigarutse ko cyane, ariko n'abandi batari bazi ikibazo bagize. Ariko mu nyuma agiye kuba agaragara yishimye ari mu ndege, yandika amajambo akurikira avuga ati igihe mvuga ko tugize ikibazo hari ababihaye iyindi ntumbero, ariko nta mwanya tugifise wo gutakariza abandi umwanya tubatesha umutwe. Imana ihabwa icubahiro, ubu tumeze neza, abana b'igihugu turitahiye. Abanditsi hamwe n'abamenyesha makuru muze mudutere iteka ku munsi w'ejo isaha 2 z'ijoro, tuzobinezererwa cyane mutwakiriye nk'uko muhora mubikorera ababanyi. Burundi bwacu, Burundi buhire. Urabona ko aha ariko aravuga neza ko bameze fresh, bariko barafata urugendo. Iyi travel yabo urabona ko bafise ama escale menshi, ntibimeze nka travel bakoze yo kugenda, ko yo kugenda bagiye transit. Urabona ko bagiye transit batamwanya wo guteba bari bafise mu nzira, kuko bahagurutse le 27 bafise job canke igikorwa concert le 28. Urabona ko batahagaze cyane mu nzira, ariko kino gikorwa urabona ko haheze nk'amasaha 8 bahagurutse. Ubu turi saa 1:39 z'ijoro. Then urabona ko ari urugendo bagiye kuba bafata nk'amasaha nka 20 kuko haheze amasaha 8 bahagurutse. Then cumva uteranije gushika ejo saa 2. Nikorwa kitaba coroshe, n'urugendo rutaba rworoshe kuva Swede, kuva muri Europe winjira muri Afrika, ukava Addis Ababa ukinjira Kenya, kiva Kenya kigashika Bujumbura. Sigaho kiba coroshe. Kubw'ivyo rero nukubashimira ku bikorwa bakoze. Double J ubwiwe wewe ntakunda kuvuga cyane, ariko nawe tunamushimire. N'urugendo kabisa ubona ko ari urugendo bariko barafata nubwo barushe nyuma y'akazi kenshi. Reka tubahe isango y'ejo, tubakirane iteka isaha 2 ku kibuga c'indege ca Bujumbura bitiriye Melchior Ndadaye. Anako
babidusavye ejo ababishoboye musidukanye n'iyonka ariko ntitwogenda tutababwiye ko umutipe ku rubuga rwe rwa Facebook page yo Facebook arimo ku rubuga rwe rwitwa Kiriku Akili akurikirana n'abantu ibihumbi 181 followers 181k cyangwa 181,000 followers ariko ugiye kubiraba urabona wewe nta muntu numwe akurikirana ibi bintu abarundi navyone no kubigarukako urabona hano 181k followers 0 suivi wewe nta numwe akurikirana muri ko byumva twebwe turafata umwanya tukabakurikirana ariko bobo ntibigera bakurikirana n'umuntu numwe bisigura iki twe gutera imbere biracatugoye mu gihe tutariko turakoresha rezo sosiyo neza ati gute umustar abakurikirana n'abantu 181 ariko watanu umwe akurikirana urabona ko atabari ibintu biryoshe Kiriku ibintu ubigabanye kabisa ubigabanye tukizera ko tuzogenda dutahurana neza iyi ni Billman Boys aho Billman Boys ugizwe na Double J hamwe na Kiriku bariko baraganuka bagagaruka mu gihugu cabo c'amavukiro bakaduha isango ryejo kejo tuzoza kubakira then ico musabwa gusa no gukora sabone cyangwa subscribe kwino channel yacu ya YouTube hama tukabana namwe ikiziba cy'umunezero guys tuba dufise amakuru menshi umuntu tarakora sabone no kuri hariho ibintu byinshi ugira uza guhomba soon as possible turinjira by'ukuri mu bikorwa byacu nyakuri aho muri iyi industry ariko aravuga ibikorwa byinshi ibintu byinshi aho Nerina tariko arifatira mu gahanga abaririmbyi b'abarundi abaririmbyikazi b'abarundi akavuga menshi kuri Miss Elika yitahiye tunamubwiye ati yaguma aruhukira mu mahoro ko ari ubusesangura cyangwa analyse tugiye kuba dukora mu buhinga bwacu kugira ngo tubandane tubatahuze ukuri je muriko murakurikirana ni Pastor Nahimana ushobora kudukurikirana ku ma pages yacu ya Facebook Wide Vision TV kuri Instagram nuko nyene ni Wide Vision TV Facebook ni Wide Vision TV hama tubandanye tubikora kandi tukabikora neza please kora follow ndabigusavye kuri page zacu za Facebook urabona ko tutadufise n'abantu benshi hano twe dufitiye followers 69 dana ko tugifise akazi kenshi ama like atarenga 52 hanyuma ngo dushaka gutera imbere urabona ko namakuru aguma asirikira kandi ari menshi ariko sinzi abarundi rero twikubita gashi tubandanye tubikora neza hama sinogenda nababwiye kono kuri Instagram ni Wide Vision TV muyibona guys ni Wide Vision TV hano hari aba followers tumaze gukubita publication 83 hano hari followers bacu sakarande bonyene rero twe dusuiva canke dukora follow ku bantu 297 hano ushobora kuja kuri Wide Vision TV ugakora follow hama tukabana nawe mu bikorwa byose tuba dukora kuko ni bikorwa byiza ko tubandanya tubikora then nkini ni post ivuga kuri Kidumu soon as possible Kidumu araza nkaya n'amakuru turakorera busesanguzi ariko ari kuri platform yacu abavuga urugendo rwa Billman Boys hano bamaze kwilikinga urabona ko bamaze kwilikinga rero abantu 63 bamaze kuba bayibona ariko ntibakora follow sinzi kibazo ni hamwe ndiko ndavuga ko ibikorwa bafise n'imigambi yabo Billman Boys giye kubiboneka mu giteramo ca Yago Pondat itariki 22 zo ku 12 abagiye kugaragara muri Kigali Imana idushoboje mu kino kibanza turifuza ko tuzoba duhari tubereke bino bikorwa by'ano bahungu hano urabona ko ibikorwa diwana karakorera muri Tanzania ni post maze ku likingo n'abantu 234
ariko urabona ko tukifisa followers bake. Icyo ndabasaba rero mukore partage, share na comments, hama bibandanye bishika ku bantu benshi. Guys, dufite amakuru menshi aho umugwi Billman Boys ugiye kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Mwayibonye aho bagiye kugaragara mu kirori cyo gushigikira Yago. Tukizera neza ko vyose bizogenda neza. Icyo ngusaba ni kimwe, kora sabone cyangwa subscribe, hama tubandanye tubamenamwo ikiziba cy'umunezero. Tukizera ko bizogenda neza. Je mwariko murakurikirana ni Pastor Nahimana. Ushobora kusanga ku mbuga zacu za Facebook cyangwa Instagram, na amazina nyene wandika Nahimana Don Pastor, ugahita mbona ukakora follow kuri Instagram, ukana sawa bugenzi kuri Facebook. Nimero zacu ushobora kutuhiga ko nizo uri kurabona hasi. Wifuza ko hari ico dukora cyangwa tuvuganira, ni nimero yacu ni 71 145 679 69 643 izo zose ziba zikora kuri appel no kuri WhatsApp. Ugahita twandikira ari gikorwa dukora, ari bindi tuvugana, tugahita tuvugana. Nishimiye gusubira kubana namwe. Icyo ndabasabiye umunezero, amafaranga atabura mu mufuko wanyu, ibikorwa vyiza no kuramba nivyo mbifurije. Imana ibahezagire. God bless you. Ciao ciao.